Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri twumva amasaha ya nimugoroba, igitondo kiza kuri twumva amasaha ya mu gitondo, igicamunsi kiza kuri twumva amasaha yo ku gicamunsi. Biraza guterwa no ku ingengabihe yawe ihagaze, kuko hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki 19 z'ukwa munani 2025. Nta kindi tuba tugarutsemo nyamuneka rero buriya ni amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tuba tugiye kwinjira mu bice bigiye bitandukanye tukagenda tubabwira uko situation ihagaze mu buryo mwese cyangwa ubundi. Nyamuneka igihugu cy'u Burundi noneho ibyacyo bikomeje kuba gateranzamba kanyina wanzamba nkuko amakuru rwose arimo agenda tugeraho arimo agenda bitangaza. Murabizi mbanza kwinjira no nsuza abantu badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko rwose bari mu gihugu cy'u Burundi, bari mu gihugu cy'u Burundi ariko kandi baba bari mu bice bigiye bitandukanye muri Coline Bujejuru, muri Coline Murangala, rwose bari mu bice bigiye bitandukanye. Tubaye ikaze no mu gisagara cya Bujumbura, ariko kandi mu gihugu cy'u Rwanda tubaye ikaze Kenya, Tanzania, Malawi ndetse na South Africa, nabo tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Byinshi cyane rero tugiye kuba dukomozo tuva imuzi n'umuzingo, na makuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Yes, twirukanse cyane naho turaza gusimbukira mu mujyi wa Uvira tubabwira uko situation ihagaze mu mujyi wa Uvira kugeza maginga ya. Nyamuneka benshi na n'uwo bagitegereje nimba uri buze gufatwa, ibintu byamaze kuba ibindi bindi ndetse byamaze guhindura isura. Tugiye kuba tuwinjiramo tumenye byinshi bigiye bitandukanye. Bujumbura bimeze bite, turaza kuba dukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arimo agenda turuka Bujumbura, tubabwire uko situation ihagaze. Muraza kunyemera tugaruke kuri CNDD-FDD turebere hamwe ibyo bitwa ba Reverend Kuriyo ndetse n'abagabo rwose bita banda kugarika barimo baragaragaza ubushake bukomeye bwo gukuraho ubutegetsi bwo witwa General Neva, ariko ibika birimo birakorwa mwibanga rikomeye cyane. Turaza kuba tubikomoza byose rero gatanu kuri gatanu. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Muraza kunyemera dusimbukire rwose ahitwa Ikibira turebere hamwe iby'amasasu yaraye avugiyeyo, akaba ari amasasu rero yanatumye rwose icyitwa abazalendo cyangwa se izi FDLR zikorera mu gihugu cy'u Burundi zihura n'akaga gakomeye cyane. Ariko ndabona hari umuvandimwe ugomeje kumbwira ngo afite byinshi bagiye bitandukanye cyangwa kumbwira ku bijyanye n'ubutegetsi bwa General Neva. Mumfashe mumukurikire nanjye nyuma gato ndahita nza by'umwihariko tuvuga byinshi bigiye bitandukanye. Nashoboye gukurikirana ikiganiro mwagiriraniye n'undi munyamakuru ngira n'umuanaliste w'u Burundi, kandi ni byiza nasanze wewe azi amakuru cyane y'u Burundi, yenda kubera yo bahegereye cyangwa afite abamuha amakuru y'ibigezweho. Atanga igitekerezo ko kumbure ibyo gufata bajya polisi bakora ibintu by'ubwicaye cyangwa iby'ubusahuzi cyangwa ibya ruswa cyangwa ibintu by'amafraude, yaba ari sinye yuko yenda leta ya Ndayishimiye yifuza guhindura politiki y'igihugu. Mu bisanzwe igihugu iyo gishatse kirashobora guhindura politiki bivanye ku mpanuro z'abahanuzi bari hafi y'umukuru w'igihugu canke abajya bagize leta canke inama nshingamateka, kuko abashingamateka baba bumvirije ibitekerezo bitandukanye bikorerwa mu gihugu mu baturage bakabizanira umukuru w'igihugu, canke abantu bari hanze, abantu bari muri diaspora canke n'ibindi bihugu. Biriya bihugu cyane cyane bitanga imfashanyo birakunda guhereza impanuro ibihugu, amaguverinema ko bakwiye guhindura amapolitike. Rero nta kintu na kimwe kihari cyo kuvuga ngo hari abantu ngo bamubangamira ngo mubuza guhindura politike, mu gihe umuperezida umugambwe wenyine ari perezida wawo ari wo wabonye majorite parlementaire mu nzego zose, no kuvuga ko buhaswa nuko atwagwa n'abantu ba CNDD-FDD gusa. Rero nta cyitwazo na kimwe cyo kuvuga ngo ntiyuhindura politike ku neza
y'igihugu ariko buriya hari hashyizweho guverinoma na minisitiri wa mbere mushasha yagomba gutangaza imirongo migari ibyo agiye kwisunga ibyo guverinoma yiwe igiye kwisunga mu gushyira mu ngiro cyane cyane burya urabona ibintu bibangamiye abarundi ni umutekano muke iyo hari umutekano muke rero urumva abantu ntibashobora gukora ibikorwa by'iterambere, abantu barahungisha imitahe, abifuza kuza gushora imitahe ntibashobora kuyizana kubera umutekano muke, na cyane cyane kuko umutekano muke uhari ubu i Burundi utegwa n'abari mu nzego za leta nyene nk'abo wumva abapolisi nyene baba bakoreshwa, bari mu nzego z'iperereza baba bakoreshwa. Ubushize numvirije ikiganiro c'abagwizatunga bamaze kwicwa muri iyi myaka 20 CNDD iri ku butegetsi, hariho abagwizatunga bakomakomeye imbere bageze ibyo baterera ubutunzi, ibyo batereye kubwo umugambwe CNDD FDD ukomere, ariko abo bagwizatunga b'abarundi benshi barishwe kandi bari mu mugambwe CNDD barawuterereye, ndetse benshi barawufashe ukiri mu ishamba, ndetse n'igihe ugeze ku butegetsi bari abantu batanga intererano zikomakomeye zigaragara mu mugambwe CNDD, ariko abo bantu bagwizatunga bakaba barishwe. Niyumvira yuko bigoye cyane ko CNDD FDD ishobora guhindura politike, na cyane cyane buryo ushinze za groupe mafia ukazishinga wowe nyene uri umutegetsi, zimwe zikagukorera canke zigakorera ibindi bihangange muba muri kumwe mukorana mu gihugu, uca usanga rero hariho abadashobora kuguma bakuyoboka, kuko nabo nyene uko uriba wironderera inyungu, nabo nyene rega baravyifuza bakagomba kubishikako. Nico gituma kenshi rero usanga iyo ushinze izo groupe za mafia ziba zica, haragera igihe zikigenga, canke urebye nabi nubwo waba uri president canke chef d'état major canke ukaba ministre wa defense canke ukaba ujejwe interieur, zirashobora kukurusha imbaraga, ahubwo ugasanga ziraguhindukire, ziragutegeka wewe nyene. Niyumvira ko ari byo byagiye bishikira indongozi nyinshi zo muri CNDD FDD, kuko zagiye zishingira izo groupe za mafia. Rero usanga nk'izo myenda y'igipolisi ibyo bigwanisho yabikoresha za mafia, abantu akoresha we ariko ku nyungu ziwe kugira yironkera ubutunzi, canke nimba hageze ibyo bapfa hagati yabo zibe zoshobora kumukingira. Ico gituma rero wasanze izo confirmation urumva zirahari muri CNDD, ugasanga yaba nk'umukuru wa Sena canke umukuru w'inama nshingamateka canke umukuru w'igipolisi canke umukuru ari chef d'état major, ugasanga barafite de groupe bonyene bishingiye abakontorora, ariko niyumvira ko hagera igihe zikarusha imbaraga leta. Inkabigerega byashitse muri Kongo, usanga hari imigwi yagira irashigwaho nyene n'abantu bo muri Kongo, abategetsi bo muri Kongo, ariko ugasanga harageze igihe ikarusha imbaraga igisirikare ca Kongo. Burya erega FDLR harageze igihe yarusha imbaraga igisirikare ca Kongo, ugaca usanga rero nico gituma bakontorora ibice bininiya muri Kongo, kuko urumva bari baratunze, bari baraguze intwaro, bari barakoranye bagakorana za mafia n'abategetsi bo muri leta, kuko izabarusha imbaraga igisirikare. N'iriya yindi migwi ziriya wumva za mayimayi n'iyindi migwi, urumva ko hari imigwi irenga hafi 100 baba bafite ababakona, ugasanga bararusha imbaraga inzego za leta. Ibyo rero buriya no mu Burundi birahari, ugaca usanga rero nka perezida biramugora gufata nk'ingingo, kuko usanga hari uwundi mutegetsi yamaze kubaka imbaraga
ashobora kugira ati niwankura niwagira uko turahangana. Rero icyo nagomba kuvuga ni uko leta igombye guhindura porogaramu bishyirwa mu mirongo migari bigatangazwa yenda ibijyanye n'umutekano ko leta igiye kubyifatamo bigatangazwa muri za porogaramu muri za agenda ya guverinoma, yaba ibijyanye n'ubutunzi ko leta igiye kurwanya ubukene mu baturage bigatangazwa bigashyirwa mu mirongo migari, yaba ibijyanye n'inyigisho ibijyanye n'ibyo buvuzi bigatangazwa akagaragazwa n'amabije agiye gukora ibyo bikorwa niyo azopfa. Nayo ubundi iyo ari akantu mwene ako hashobora kuba uwo muntu yoba atacumvira perezida yaba umupolisi cyangwa umusirikare runaka atacumvira perezida cyangwa atacumvira inzego hiyarashike zimuyoboye, kuko nawe yashoboye kubaka imbaraga zishobora kugira ngo ashobore kuba yohangana na perezida cyangwa urundi rwego rwose rwa leta. Izo nizo ngaruka mbi z'intwaro idashira imbere neza abanyagihugu, ahubwo usanga ishira neza canke inyungu y'utugwi tw'abantu bakomakomeye muri leta. Rero burya hari aho wubaka ibintu ariko ntushobore kwiyumvira ku ngaruka z'ibyo. Njyewe nk'impanuro notanga niko kumbure nimba ndayishimiye yifuza guhindura imikorere, niyumvira ko ikibazo kinini cy'umutekano ibyo yisutsemo muri Kongo, gukura ingabo z'u Burundi kuja gushigikira za FDLR za mayimayi, gushigikira abantu kuja mu ruhande yo kurwanya abantu bariko bagwanira uburenganzira bwabo bituma bagwana byumvikana, niyumvira yuko yari kugomba guhera ngaho. Hanyuma rero amaze gukemura icyo kibazo, hanyuma noneho akiyuzuza n'u Rwanda kugira ngo abarundi bidegembye, agakorana n'igihugu cy'u Rwanda, akisensikiriva muri porogaramu za East Africa, adakwezga ibirenge, akintroduza ya carte biometrique kugira ngo abarundi bidegembye muri East Africa batarinze gusabwa amapasiporo n'ibindi byinshi bigombaga gukorwa. Nayo bundi ibyo ni nk'atacu bivuze, yenda n'abamubangamiye mu nyungu ziwe, ariko si abamubangamiye mu gushira imbere inyungu z'igihugu. Kari agatekerezo nagomba kukubwira, kuko je ndakunda gukurikirana ibiganiro byose ukunda gukora. Sawa habwirama. Perezida Yoweri Museveni, icyo nicyo kibazo twoshobora kwiyumvira, twoshobora kuvuga ko muri iki kiganiro. Muribuka ko naciye umugani uvuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Rero buriya Nkurunziza Prito Ndayishimiye amaze guhanurwa kenshi, kandi birashoboka ko n'abariya agenda atumviriza canke afata nabi wo mu mugambwe wiwe, nka ministre wa mbere canke ibindi bihangange biri muri CNDD-FDD bashobora kuba baramuhanuye, ariko kuri ka kagagazo kiwe ka neva bikaba byotuma rero adashobora kumva impanuro abakurambere baba perezida bayoboye ibihugu bafite experience mu buyobozi bw'ibihugu, abantu bafite experience mu bintu bijanye n'intambara, abantu b'abakurambere. Murabona bariya bose ba Thabo Mbeki barahanura Tshisekedi, barahanura Ndayishimiye, baragerageza guhanura abantu bari bose bagomba kwinjira mu matate yari muri Kongo, ariko abo bagabo ntibashoboye kugira umutima wo kumva, bagize umutima ukomeye. Nico gituma rero ubona bakomeje agatsi ko kuvuga ngo bubandanye intambara, aho kuyoboka inzira yo kwicisha bugufiya, inzira yo mu biganiro,
kugira ngo tuganire twese hamwe abanyafrika ba East Africa kazoza keza k'ibihugu byacu n'iterambere ry'abaturage aho kuguma duta umwanya mu byo gushihana. Reka tugaruke gatoya Uvira. Uvira niyumvira ko nimba amatwi ya Ndayishimiye atazoshobora kumva ko bazoba bamukurugutuye mu kumwirukana ku butaka bwa Kongo, mu kumwirukana akava ku butaka bwa Kongo agasubira i Burundi, agasubira i Gitega, niyumvira yuko nta kindi kizoba gisigaye. Ni bya bindi byo kuvuga ngo nakahebwe, ni bya bindi byo kuvuga ngo ijya gupfa, inyana ngo yishwe n'amata ngo nta wundi mwerera. Urumva iyo umuntu atumviye impanuro, iyo umuntu akorewe ibikorwa agatsindwa mu rugamba, ntabyumve ntabitahure ngo yumve yuko akwiye guca bugufiya ngo yicare ku ntebe nabo bafitaniye amatate, niyumvira yuko atawomuririra ku byo mushikako nyuma. Rero nico gituma tuguma tuvuga ngo utosora ifuku yamizamwo agati. Nongeye kumutera akamo kandi kugira ngo ahubwo afata umwanya wo kwita ku iterambere ry'abarundi mu kurwanya rushwa yatsa indaro, mu kurwanya amacakubiri, ibitekerezo by'amacakubiri byatsa indaro bikinjira mu nzego zose, cyane cyane ibyo bitekerezo bya ideologie genocidaire, ideologie ethnique. Ivyo nabyo byatumye igisirikare c'u Burundi kitakifite igihagararo cyo guhagarara imbere y'umwanzi yaba ateye igihugu kugira ngo ico gisirikare c'u Burundi gishobore kumutsinda. Rero nico gituma guverinoma Ndayishimiye na Tshisekedi bahisemwo ya nzira ivuga ngo politike serare do mentire, begenyeza ibinyoma byose byo kwerekana yuko u Rwanda ariko rubabujije kuyobora ibihugu, aribo bibabujije gutunganya iby'igihugu cabo. Ariko urumva ko ibyo ari bihendwa abana, ibyo ni ibintu byo guhenda abana, guhenda abantu badafite ubwenge, abantu batiyumvira kure, abantu badashobora kuraba ibintu ngo bamenye insobanuro yabyo. Narababwiye yuko burya ibijyanye n'amatati y'ibihugu, ibijyanye n'intambara z'ibihugu akenshi biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu z'ibihugu canke ku nyungu z'abantu ubwabo ku giti cabo ba perezida nyene. Hariho abashora intambara, hariho abavuga gakokeza ibintu by'amacakubiri, ibintu by'amoko, ibintu by'imipaka, kuko baba bananiwe kwishura ibibazo abaturage bariko barababaza, noneho bagaheza bakazana ibintu mwene ivyo pour détourner l'opinion y'abanyagihugu, y'abaturage bariko barababaza. Ikindi urumva biba ari ibintu byo gusamaza kugira ngo wa muperezida babone yuko nubwo yananiwe atariwe, ariko byavuye ku bandi. Rero abaturage, abanyagihugu barakwiye kukanura amaso, bakarikanura, bakareka guhendwa, bakareka kuzimagizwa. Iyumvire nawe kuja kugwanira inyungu z'umuntu, ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu bagapfa, urwaruka rugapfa, abasirikare bagahona,
kubera inyungu z'umuntu umwe. Ibyo rero birababaje, nico gituma abaturage ndetse n'abasirikare n'abapolisi, inzego zose z'umutekano rimwe na rimwe zikwiye kubwira abo bantu b'abasivile batazi intambara ico ari cyo, canke abo bantu baba banyotewe kuguma ku butegetsi bagasahagura, maze kugira ngo ntihagire ibyo babazwa bagashora intambara mu bindi bihugu. Ariko nagomba nongere kubakebura barundikazi, bategetsi b'ibihugu cane cane b'u Burundi, intambara iyo utsinzwe intambara hari indishi ni ingaruka zikubako iyo ugiye mu ntambara ukayitsindwa. Akarorero ni kenshi, murabona twufata mu buto, urabona ko iyo ntambara yagize ingaruka kugeza n'uno munsi. Gutsindwa kw'Abadagi mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ya mbere y'isi yose, murazi yuko vyateje ibibazo bikomeye, ubukene butovugwa mu gihugu c'Ubudagi. Rero buriya iyo ugiye mu ntambara ugatsindwa, ikiguzi ica mbere, abapfuye ntibasubira kuzuka. Ibyakoreshejwe intambara itwara ibiciro kininiya, intambara irahenze cane. Igihugu rero iyo cishoye mu ntambara gihahombera ibintu byinshi, na cane cane iyo gitsinzwe intambara. Kandi iyo igihugu gitsinzwe intambara, abagitsinze baracishuza. Rero Ndayishimiye ntiyumvire ngo kuba yaragiye muri Kongo akakica, akiba, agakokeza amacakubiri, akabera imbogamizi mekanizme ya East Africa, yari isa n'iyari yashoboye gukemura ibibazo byari muri Kongo, ata abantu benshi barapfa. Ntiyiyumvire ngo bizogenda uko, ntiyiyumvire ngo nta nkurikizi, inkurikizi zizoba, akarere kazomubaza. Igituma yiyonkora mu mugambi wa East Africa, agakomantaza umutima wa Tshisekedi, akamuziba amatwi, bakanka kwicarana na M23 inganda zitaratikira. Urera inganda zaratikiye, abapfuye ni benshi muri Kongo, abasirikare n'abapfuye muri M23 ni benshi, amafaranga amabija yakoreshejwe ku mpande yose ni menshi, kandi ibyo byose ntaco byafashije mu iterambere ry'akarere ry'ibihugu. Ubwo rero urumva ni rya jambo rivuga ngo amunguranka niyo mazikesha. Rero twagomba guhanura irya nyuma, Perezida Ndayishimiye ntiyumvire yuko kuvuruga akarere, kuvuruga ibihugu, guhindura abasirikare b'igihugu bakaba za mercenaires, ntiyiyumvire yuko bizijana. Intsinzwi yose itsinzwe mu ntambara, haba inkurikizi mbi, haba ikiguzi, haba kubazwa. Rero nagira ngo ndamukebure, ahubwo yihutire ibiganiro. Bena Tshisekedi boye gukomanaza umutima, boye kwiruka za Amerika, za Burusiya, za Shinwa, abo ntaco bazobamarira. Abo gico babamarira n'abaturanyi, n'abanyene bagiriranira amatate igihugu c'u Rwanda, indongozi za M23 nabo bakwiye kwicarana. Noneho murabona umukambwe Perezida Museveni yaraye ahawe kubandanya kuyobora urwego rujejwe iby'umutekano muri aka karere. Ni inararibonye mu buyobozi, mu by'intambara. Namwegere nabo bose aba perezida, aba bakiri bato ba Samia Suluhu, aba baruto,
aba ba Tshisekedi bandayishimiye begereye inararibonye aribo Museveni na Perezida Paul Kagame, babubahe babumvire kuko bari abantu ni inararibonye mu by'intambara, ni inararibonye mu by'ubuyobozi, bafite ibitekerezo byiza bitomoye byo kubaka Afurika, aho kwirata n'ukwiyemera bace bugufiya. Umunyamerika ntaco azobamarira, umurusiya ntaco azobamarira, umushinwa ntaco azobamarira, ariko narababwiye mwibuke kuva mu ntango y'intambara narababwiye ati umunsi mwabonye Museveni, Paul Kagame, Ndayishimiye, Tshisekedi, Samia Suluhu, Ruto, uriya Salva Kiir, uriya muri Somalia, mukazobona umunsi bicaye bakavuga bati turagomba kurangiza intambara muri East Africa, nta n'amasaha 20 azohera ahantu hose havugira urusoro rudacecetse. None ni kubera iki abo ba perezida badafite ubugombe bwo kugira ngo bagarukane amahoro, bicare ingabo zabo bazishire hamwe, aho kuziteranya ngo zimarane, ahubwo bagire synergie de force ya East Africa, ahantu hose ari urusoro barucecekesha, ahantu hose ari imigumuko bayicecekesha, ahantu hose ari akarengane bagacecekeshe. Kubera iki abagabo barimwo abagabo b'inararibonye badashobora gufasha aba perezida bakiri bato bato, aba perezida ba Samia urabona n'abantu bakiri bato bato, aba perezida ba Ruto baracari bato bato, aba perezida bandayishimiye baracari bato bato, na Tshisekedi baraciga iby'ubuyobozi, ariko bo kwicarana n'aba bakambwe bamaze imyaka myinshi bayoboye ibihugu, bamaze imyaka myinshi bafite aho bakuye ibihugu byabo naho babigejeje no munsi, ahubwo kwirata no kuduza intugu bagaca bugufiya bakabumviriza bakabagira inama, maze Afurika ikubakwa. Erega aba bakambwe babiri ku myaka yabo n'igihe bamaze kuyobora n'abantu bo gufasha n'abariya bose ba Traoré, n'abantu bo gufasha ibihugu bitari bike byo muri Afurika, maze tukagera kuri bwa bumwe bwa Afurika, tukagera kuri ya mahoro, kuko ata mahoro iterambere ntirishoboka. Narababwiye rero ngo tugaruke muri Kongo, intambara zose iyo zibaye habamwe inyungu ku giti c'abantu canke inyungu z'ibihugu. Nagira ngaruke kuri bloke zishishikara kugira impinduka, zishishikara kugira ibihinduka. Bloke ya M23 yagize impinduka zidasanzwe mu kwakira umukambwe nawe ari mu bandi bakambwe bayoboye ibi bihugu by'aka karere imyaka myinshi, Joseph Kabila yavuze ijambo rikomeye ati iyo ukoze amakosa menshi igihe kirekire, iyo atakwigishije arakwica. Ubwo rero niyumvira ko yagombye kubabwira ati hari ibyo twari twarihenzemwo, hari ibyo tutakoze neza, none ubu turaje. Nico gituma abonye ko akwiye kwifatikanya nabo yari yariteranije ko M23. Burya rero ikibi n'umuntu adahinduka, ariko iyo umuntu yemera guhinduka avuga ati nari narakosheje, nakoze nabi, uyo muntu aba ari umuntu mwiza cyane. Ikibi nuriya muntu w'umunyakadada nkuriya Ndayishimiye avuga ngo azogwana kugeza ku iraso rya nyuma. Iyo umuntu mwene uyo umwumvise ubishoboye ubana nawe cyangwa ukorana nawe, wo muhungu kamuta, kuko aba ari umwiyahuzi, abari babandi ba kamikazi. Rero agwanira ibitekerezo by'ubupfu, urumva ntawe ariko aragwanira ibitekerezo byo kubaka, ibitekerezo by'iterambere, hagwana ibitekerezo by'ubwicanyi, by'inzankano zifatiye ku moko, ideologie genocidere,
abagwanira ibintu bitagira mvura, ibintu bitazwi bidatahurika. Uyu rero urumva abameze nk'intama yazimiye yataye inzira. Cyo gituma rero dushishikara kumukebura, kandi nimba hari abakurikirana bino biganiro nkunda gutanga, murashobora kubimushikiriza, izi mpanuro zikamugeraho zikaja mu zindi abantu bamuhanura. Burya ngo iyo umuntu yanka guha ngo mu Kiswahili bavuga ngo asiyefunzwa na dunia, asiyefunzwa na mama yake atafunzwa na dunia, asiyefunzwa na jirani, asiyefunzwa na wazee atafunzwa na dunia. Rero nico twagomba